yo kukurata abanyamahanga n'abasibaye barihenda kandi Burundi nkona irarara tuzoshiririza barabesha tuzobashiririza bajanye canke bemere tuzobashiririza akavuze wawundi ngo urakeye tuharame nanumaze tuhagarara imbere tuzoga inyanyura Bakumyabanga tuzotora iki makofi mengi sana makofi abakunda gufyina kw'itegeko rikomeye shingiro ry'ayandi mategeko ni abantu bataba batazi igihugu. Ibwirizwa shingiro si Burundi bwonyene butanguye gushiraho ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro ni itegeko ayandi mategeko yose ashingirako. Kuva kera narindi rero amategeko yamye ariho. Muribuka n'abashatse kugeza Yesu Kristo baraba yuko yogaye ubutegetsi. Babajije gutanga ikori yavuze ati vya Sezari mu bihe Sezari vy'Imana mu bihe Imana. So bwa mbere kandi habaye amategeko agenga amahanga. Ihanga iryo ari ryo ryose ritegeza kuronka amategeko arigenga. Muribuka mu bwuzure bwa kera abanyisirayeli bajabutse ikiyaga gitukura. Bakijabutse batagira amategeko bakurikira umukuru wabo Musa Imana yari yagenye. Bamaze kujabuka igiyaga gitukura harabaye akajagari batangura kugayana. Abasomyi ba Bibiliya barabizi ingene na mushiki wa Musa Miriyamu yatanguye kumugaya ngo mbe ni kubera ko Imana imubwira wenyene. Nuvuga yuko akajagari kari katanguye kuko nta mategeko yari bwabeho. Bamaze gutera akajagari ni Imana yaca ihamagara Musa. Hanyuma rero iramuha amategeko ngenderwako y'abanyisirayeli Imana yari ihejeje kurokora mu gihugu ca Misiri bari bagorewemo. Ayo mategeko murayazi ni 10. Burya ryari ibwirizwa shingiro rigenga iryo hanga ry'abanyisirayeli. Niryo bwirizwa shingiro twavuga rya mbere ryamenyekanye kw'isi yose gushika bose barikurikiza. Uwo harira ko atari bwirizwa shingiro aracasoma gusubira mu vyagezwe naho n'ayandi mategeko akomoka kuri rya bwirizwa shingiro ndabeshe. Gusubira mu vyagezwe n'amategeko ashingiye kuri rya bwirizwa shingiro. Uno musi rero natwe i Burundi turihanga dutegereza kugira amategeko meza atugenga. Ibwirizwa shingiro rero niyo mategeko niwo mushinge. Ibwirizwa shingiro niwo mushinge ugenga ihanga iryo ari ryo ryose. Kandi amategeko mu bihe byose ajana n'ibihe iryo hanga riba rigezemwo.